musura kandi umubwira uti ndakwifurije gupfa kuri wewe, ku byifuzo by'isi, ku bitagira ikimazi byose. Utumubiri wawe ukubera ikibambwe, n'isi nayo iba ikibambwe kuri wewe. Ubwire tukuva uyu munsi umenye neza ko utabwirizwa kubaho ku bwawe, ariko ubwirizwa kubaho ku bw'umwami wawe. Uti nimba uvyizeye vuga amen imeze neza. Haleluya. Ibijyanye n'ubukristo n'ibijyanye no gupfa kuri twebwe. Kristo mu gutanguza ubukristo nawe yamanje apfa azira ibyaha byacu, kandi uyu munsi natwe duhamagarira umuhamagaro nyine ko dupfa kuri twebwe. Izi ni message zakunzwe cyane muri kino gihe cyacu mugabo n'urufunguruzo. Umuntu ariko arumva kugaragazwa, nta n'umwe atoshobora kunezerwa, nta n'umwe atoshobora kumva hari ibintu biryoshe. Mugabo gute tugaragazwa? Uburyo bwa mbere bwo kugaragazwa nuko twemera gupfa kuri twebwe. Uyu munsi tugiye kubanira tuvuga ibijyanye no gupfa kuri twebwe. Umubiri wawe tuwushireke ikimenyetso cy'umusaraba. Amen. Kuko umubiri uwundi ikimucumve neza n'urufunguruzo. Uyu mubiri wawe igihe cyose utazobaho uwugwanya, nta munsi n'umwe uzoshobora kugwanya izi ntambara zindi zizoza zituruka hanze yawe. Ndasubiramo, igihe cyose utazomenya ukungene ugwanya uwo mubiri, kuko uwo mubiri ni base, ni vuga gute, uwo mubiri n'umugambanyi. Siko ndakivuze neza. Uyu mubiri wawe umviriza, nutamenya ukungene ugwanya, ntibizokunda ko ushobora kugwanya abansi bazoza bawuturutse inyuma. Ndabisubiramo, biragoye ukungene ushobora kunesha umwansi igihe usanga ufise userukira uwo mwansi canke inshuti y'uwo mwansi uri kuragwanya hagati muri wewe. Muriko muranyumva? Ubwami bwari bukomeye mu myaka yahise, nta kintu cyatuma buhera, nuko hagera igihe aho bugira abagambanyi, abantu bitwa ngo bari mu ruhande rwabo mugabo batari mu ruhande rwabo. Nico gituma Yosuwa yabwiye wa mugabisha w'ingabo mugabo atarazi wariwe, aramubwira ati umviriza, wewe urinde, uri mu ruhande rwacu canke nturi mu ruhande rwacu? Intambara dufise nk'abana b'Imana no kumenya ninde ari mu ruhande rwacu ninde atari mu ruhande rwacu. Uyo mubiri, ndabisubiyemo, uyo mubiri turawukunda, turawambika, turawusiga, turawugaburira, turawuha akaruhuko, ariko uwo mubiri ndabisubiyemo, nta munsi n'umwe uzokwigira ukuranda serivisi nziza izotuma ubaho ubuzima Imana inezererwa. Imbere yuko utahura ikindi kintu cyose kubijanye n'intambara turimo, ibijanye no kunesha muri buno bugingo, manzi umenye umwasi wawe numero 1 ufise n'umubiri wawe. Satani dusanzwe tumuzi, isi dusanzwe tuyizi, ariko ni gake dukonsidera uyu mubiri nk'umwasi. Naco gituma benshi uyu munsi batanguriye mu vyamhemu, ariko uyu munsi baguye basubiye inyuma. Why? Bageze ahantu baribagira umwasi akomeye. Hari ikintu bavuga mu bijanye n'intambara, ntugasuzestime, ntugasuzugure umwasi wawe uko yoba ameze kose. N'umwana mutoya mu bihugu by'Abarabu niwe wabizi cyane, n'umwana mutoya angana bajye muri Sunday school canke bajye bariko baratamba ngaha, bakubwiye ati uyo ni umwasi, nta mpamvu yo kwiyumvira ngo ni umwasi gute kakiri umwana. Ashobora kuba ari umwana mbwa bamwambitse ibombe, kandi ni wamusuzugura. Twabonye mu filime ahantu hamwe hamwe abo wasuzuguye abo ni bashobora kuguhindukira bakakubwirira nabi. Umwasi aguma ari umwasi, umutwete nk'umwasi, nubwo yokwereka yuko ubu none tubanye neza. Yesu kwa ico ndiko ndakugoza, umviriza, akamere ko muri we canke ikiri muri we nticahindutse, aguma ari umwasi. Uyu mubiri wawe ndabizi ko ntuza kubikunda cyane mugabo uyu mubiri wawe ndabigusubiriyemwo, ntabwo ari umukunzi wawe. Uyu mubiri ubwizwa misozi kwamushira mu buja, nutemera kuganza, nutemera ko muhemu awutegeka awuganza, ndakugarantisa yuko muri buno bugingo biragoye kungena ushobora kuza kugaragazwa. Numva amen imeze neza muri kino kibanza. Uyu munsi rero kubw'ubuntu bw'Imana turagiye kwinjira indani muri iri jambo.
ndashobora kutaza kumva amen kuko nubundi nyene ku mpanda si kenshi wumva amen. Atari Imana yagize ubuntu biragoye ko ku mpanda wumva amen n'abantu bavuga ngo hallelujah, go deeper, amen, avance. Ku mpanda ntavyo ndumva, ku mpanda ntavyo ndumva. Mbwa muri conseil canke no mu bindi bintu byinshi bindi urashobora kuvyumva. Uyu mwanya ndagiye kuvuga nangaje y'urupfu, kuko urupfu niyo nzira yo kugaragazwa. Amen. Mbabwira ikintu kimwe, Yesu apfuye ku musaraba, wa musirikare w'umuroma yaraje kumucumita, yari ruhande yiwiwe, niho yagiye gushingirwa intaye ko yari umwana w'Imana. Yamenye ko ari umwana w'Imana ari uko Yesu apfuye. Ubundi bari babivuze, mugabo ntavyo yigeze yizera, yibaza yuko kumbure ari binyoma canke ari amarimere. Ariko Yesu apfuye ku musaraba, ibimenyetso vyakurikiye gupfa kuwiwe nivyo vyagaragaje ico Yesu yari, kico bavuga batibesha kwa rukore. Ahejeje gupfa ajomdamitse umutwe, ibimenyetso vyakurikiye isira niganiga. Habubwira kabiri yaravuze ngo ni ivy'ukuri yari umwana w'Imana. Kubera iki kari ivyo bamubwira atashobora kuvyumva, mugabo Yesu apfuye ari yagiye kumenya neza ko yari umwana w'Imana. Nuko urupfu nigo rutugaragaza, urupfu nigo ruhishura identite yacu, urupfu nigo ruzomenyekanisha ko wahamagawe n'Imana. Mbwira ukungene wapfuye, mbwira ukungene wica umubiri wawe, mbwira ukungene ugendana upfa umubiri wawe. Zokubwira ukungene Imana izo kugaragaza, zokubwira ukungene Imana izo gukoresha, zokubwira ukungene Imana izo guhishura, zokubwira ukungene uzogira ikimaze abatari bake. Mbwira ukungene uri kuragaragaza urupfu cyangwa uri kuragendana upfa umubiri wawe, zokubwira ukungene Imana izo kwizera. Imana ntiyizera abana b'Imana bose muri vyose. Ndabisubiramo, Imana ntiyizera abana b'Imana bose muri vyose. Hari abana b'Imana Imana yizera kuri bimwe na rimwe, Bibiliya ryo yita bito, ni wizerwa kuri bito. Hari abana b'Imana bagarukiriza mu kwizerwa kuri bito, ariko Imana ashobora kubizera kuri binini kuko batarari ikiguzi cyo gupfa kugira ngo bashobore kwizerwa kuri binini. Uyu munsi Imana ikiratubwira ibijyanye no gupfa kuri twebwe, irakeneye kutwizera muri binini. Mbare umuntu rero ndagira ngo Imana akeneye kukwizera muri binini. Hari ab'Imana yizera kubw'agakiza k'umuryango, ariko reka twegegwe imbere. Na Paulo yaranditse, ariwe twibaza ko yanditse igitabo cy'Abaheburayo, aravuga ngo reka twegere imbere turengane ivya mbere vya Kristo. Hari ivya mbere vyo muri Kristo, hari ivya mbere vy'abana, hari ivya mbere vy'abatarahishurwa, hari ivya mbere vy'abataramenya ibanga y'ibijanye no kugaragazwa n'Imana muri buno bugingo. Hari ivya mbere munyumvise neza bibanziriza ibijanye no kumenya amabanga ahishijwe ari mu bwami bw'Imana. Turengane ivya mbere. Imana ashaka kwizera kubw'agakiza k'umuryango wawe, mugabo reka ivyo tubirengane. Imana ikwizere kubw'agakiza k'igisagara cawe. Mbabwira ikintu kimwe, s'abagorotsi bose iyo tubivuze kumbure umviriza ushaka kuvyumva mu buryo rusange, mugabo iyo ubaye umuntu w'imhemu, nabwiye kwijambo tuzorikoresha cyane muri uyu mwaka, iyo ubaye umuntu ari spirituel, ntube gusa umuntu ari biblique. Hari ikintu kimwe ubwizwa kumenya, nuko munyumvirize neza, hari ibyo tuvuga twibaza ngo ni vya bose, mugabo ugiye kuraba application yabyo canke uburyo ivyo bintu bikora, utazosanga biriko birakora ku bantu bose. Ndabakaro kari simple. Yesu yavuze ngo ico muzosaba cyose mu izina ryanje data azogikora. Ariko ivyo dusaba byose mu izina rya Yesu byose turabironka. Iyo yari imvugo ariko arabwira abakiri bato bataramenya ibijanye no kugaragazwa. Uko wegera imbere natangura kubwira ama principe, ni musabe muzohabwa, ni murondere muzoronka, ni mudodore muzokugururirwa. Ivyo bije gute ko yari yavuze ngo nitwasaba gusa tuzoca duhabwa. Nivyo navyo hari igihe bitaza gukunda bivanye no kurugezo Imana ikirakwizeramo. Hari aho ugera Imana igashubwira ati aha biragusaba kuramukwa, aha bikeneye amasengesho kuramukwa, aha bisaba amasengesho kwisonzesha, aha bisaba amasengesho muri mwemu. Uko tugenda twegegwa imbere mu vy'Imana niko Imana igenda itwugurira umuryango wo kumenya ivyo tutigeze tumenya mbere tukiri mu vya mbere vya Kristo. Imana ikeneye gusa kutwizera mu bijanye n'agakiza k'igisagara. Ndakungene birivuga ngo umugorotsi, akanwa k'umugorotsi gashira igisagara hejuru. Ariko si bose bizwa ngo n'abagorotsi. Umviriza, n'uvuse ubwa kabiri umunsi bibiri mu umugorotsi, ariko suka akanwa kiwe uyo mwanyane avuse ubwa kabiri kazoce gashira hejuru igisagara. Si umugorotsi. No mu bijanye n'ubugorotsi hari hamanivo. Hari nivo ya mbere y'ibijanye n'ubugorotsi, nivo ya mbere y'ubwana. Umuntu ari umwana muri Kristo, ariko inyuma yaho umuntu aregegwa imbere. Ese muri ko muranyumva? Agatangura kuba umuntu w'imwemu.
ese muri ko muranyumva muri kino kibanza ari ingezo no mujana ivy'ubugorotsi biravuga ngo mumenye vyiza mpa abaroma igice ca 12 ku murongo wa 2 murabijuse gusa uno murongo ivyo bariko baratubwira nisi nazo n'ingezo zibijanye n'ubugorotsi nshaka duhere ku murongo wa mbere biravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi nimba bise bene data abantu bari bakijijwe muri ko muranyumva abantu bari bakijijwe nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana si kashi Paul akunze koresha mu ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana igezo zobona Paul avuze rino jambo ngo kubw'imbabazi z'Imana muvyumve neza ko ni kintu ari karajuja ko kiri important ni kintu ari karajuja ko abantu ntibariko baragishira ku mutima ntibariko bashaka kugikora umviriza kuri calibre kibiza gukugwako ntibariko baragishira ko importance arizavuga kubw'imbabazi z'Imana bene data ndazi neza ico bizobamarira ndazi neza ico bizomara ubuzima bwawe ndazi neza ico bizokora ubuzima bwawe yakubwivye nubwo bamwe muri mwebwe mutariko murabiha agaciro mutariko murabika ibanza cyavyo bifise ndabingize kubw'imbabazi z'Imana Imana ibagira imbabazi Imana ibugura ubuntu bwayo kugira ngo mumenye ukuri ndiko ndababwira nico ari karavuga ngaha ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana anavuga ati mukore ibi mukore biriye muganze avuga kubw'imbabazi z'Imana nuko kino kintu kwari ukuri kw'imhemu abantu batariko baraha agaciro babiza guha agaciro ubijana kugaragazwa kwawo kubw'imbabazi z'Imana ariko arabinginga aravuze ngo mutange imibiri yanyu navuze ngo mutange imhemu zanyu navuze ngo mutange imishaha yanyu avuze ngo mutange imibiri yanyu ikintu gitanzwe hano ariko aravuga nibizanye n'ivyo bakora kera iyo umuntu yacumuye iyo igihugu sikiwe n'ibintu Imana ikeneye gukuraho ico cyago Imana yari exige kimaze iyo bakeneye umviriza guhura n'Imana gusabana n'Imana iyo bakeneye kugenderwa n'Imana mu buryo budasanzwe vyarasaba ikimaze vyarasaba ikintu kiza gupfa nakuna kume gushoboka Imana izo kugendera gwigende irongora intambuko zawe uteme gutanga umubiri wawe nakubwiye uyu mubiri dufise ntabwo ari umukunzi wacu tubivuge twongere dusubire tubivuge hari abadashobora kuvyumva kuko bitewe naho bari mu bijyanye n'ubugorozi bwawe mugabo uko kenera guhishurwa uko kenera kugaragazwa nuko mwihemu Imana zo kubwira cyane ibijyanye no gupfa nikazo kubwira cyane ibijyanye no gutanga ikimazi nikazo kubwira cyane ibijyanye no kwiyanka azo kubwira cyane ibijyanye n'umusaraba pameni ya muri kyo kibazo azo kubwira cyane ibijyanye no kuva ahantu uri uvunezere kuko ubuzima bw'iri kintu kimwe iyo umuvyeyi yageze kuvyara ivy'amaplaje aravyibagira ivyo gusonesha aravyibagira ivy'imanza aravyibagira ivy'ibijanye ibihimbaro vyo mw'isi aravyibagira kuko abageze ahantu atanga ubuzima mu gutanga ubuzima k'umuvyeyi harimo umubabaro uyu munsi ishengero ribuze inkomezi uyu munsi ishengero birambabaza ingene ridashobora kwiyempoza kubera ko ritigeze rimenya ukungene umuvyeyi habwizwa gusufura kugira ngo ashobore kubona umwana ibihe kenshi vyiza bibanzirizwa n'ibihe vy'umubabaro turiko turavuga revival nta reveil ishoboka ishengero ritaragira umubabaro mu buryo bw'Imana it's impossible hari umubabaro mu buryo bw'Imana hari umubabaro mu buryo bw'Imana hari kungena Imana igutekeramo igutransferamo umubabaro wayo ukavyumva Yesu amaze kugira umubabaro vyare explode hanze biragaragara hanze batangura kubona ari karavicuya kivanze n'amaraso abandi batoroge baravuga ko imitsi we yamenetse kubera umubabaro mwinshi yari afise atangura gusenya indani hari imitsi itashoboye kuresista douleur yari afise icyo cyose kwari kubera ko yari umuvyeyi ari kuri table akeneye kuvyarira agakiza isi nta technology zo kwigeriza izokuraho ibise vy'umuvyeyi nivyo bagerageza gukora bindi hagiye naho nyina ikintu babatakaje hari abantu umunsi bakenera gukontorora inzira z'Imana ibikimugabo muri bigabise nakunda kumva sinabona nta urakari gituma abavyeyi bose iyo umwana bashavuje bamwibutsa ibise kurazi igise cawe urazi igise cawe muri kijya gise niho urukundo nyene ruri muri kijya gise niho hahagaze kunezererwa k'umuvyeyi mu iterambere ry'uwo mwana agiriye igise sindi ko abantu bakiri muri kiro kibanza mbabwire abamama ni bamwe uyu munsi bashobora guhagarara n'abana babo mu bihe bitari vyiza abantu batariko barabana n'abo bantu bari kubaca muri ivyo kubera iki umuvyeyi yibuka igise yagize
kavuga iyi situation ije ntishaka kugeranywa n'umubabaro nagize. Hey, harya akubwira ati ni episiotomy niko yita aho umuntu bamukata mbwa kubera umubabaro afise ntiyumve ko bamukase akaza kumva bariko baramushona. Mbabwira ikintu kimwe, uyu munsi dutahure ko ntitucigaba ntitucigenga, twaraguzwe. Ushobora ko n'amafaranga yiwawe nakoze nahembwe fine, ariko ivyo vyose wabikoze kuko hari umuntu yagutijije umutahe witwa ubuzima. Ico wamukizi uvyutse mu gatondo shima Imana ko n'umunsi Imana iguhaye kugira ngo iheshe cyubahiro, atarubwira ngo ubeho uko ushaka kubaho, ariko uko Imana ishaka kubaho. Haleluya. Okay, mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera. Ikintu cyamaze gucika ibimazi munyumvirize, ikintu cyamaze gucika ibimazi ngo ico kintu cyatakaje kubaho, cyatakaje ubuzima. Nta kimazi bashobora gushikana ku gicaniro ngo kibe kiki na Yesu kugira ngo uyu munsi Imana ishobore kutwakira nk'abana b'Imana. Hari ikintu cabaye, hari abantu bataramenya ingene Yesu yabaye ikimazi ku musaraba. Icyatumye Yesu aba ikimazi ubwa mbere na mbere nuko Imana yaramutanze, ico twese turacemezanya. Mugari ikindi kintu gikomeye nka evidence idasanzwe ku musaraba, amajambo ndwi yavuze, hari ijambo rikomeye yavuze ngo vyose birarangiye. Iryo jambo ngo vyose birarangiye nuko udashobora kwibona novuga mu maso mbere ko spirituellement Imana ariheje gutibura umuriro ku kimazi cyitwa Yesu ku musaraba, ahejeje kurangira, ahejeje gusha wese, hasigaye umunyota. Avuze ngo birarangiye nivuga ngo kijya kimazi cyari kibaye consume, cyari giye cyose. Cyatumye uyu munsi dushobora kwitwa abana b'Imana tukemegwa kuko hari kimazi cyatanzwe ku musaraba. Umva mbere ya muri cyo kibanza, muzi impamvu umusaraba zo kwamara igicano gikomeye hejuru y'ibindi bicano bindi byose, nuko ku musaraba n'Imana atanze umwana wayo. Abandi batanga ibitungwa, abandi batanga kumura abandi bantu atari ababo, ariko Imana atanze umwana wayo kandi atagira agasembwa. Haleluya. Mutanga imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bishimbara Imana, ngo niko kuyikorera kwayo. Gute twatanze imibiri yacu hacaza ivyo gukorera Imana. Raba kino kintu, ministeri ishobora kubaho, igikorwa dukora mu bwami bw'Imana ntigishobora kubaho atakimazi cyatanzwe. Urakeneye gukorera Imana, ndabizi ko benshi turasubira gukorera Imana muri kino kibanza, ariko umviza kwifuza gukorera Imana ni kimwe, mugabo kandi no kwemera gutanga ikimazi cyangwa ikiguzi cyo gukorera Imana naco nikindi. Mbarizo umuntu hari ande yiwawe uti uriteguye gutanga ikiguzi gisabwa kugira ngo ukorere Imana. Birivuze ngo niho kwikorera kwanyu nibizokunda ko dushobora gukorera Imana atakimazi cyatanzwe. Hano Paulo umviriza arabisigura mu buryo bwumvikana. Bishoboka kuko ikimazi cyatanzwe, bishoboka ko umubiri wawe wemeye kugira ikimazi kutanga. Ndababwira mu mwanya ukunyene umubiri tubiza kugwana nawe n'ama strategy ufise kugira ngo utubuze kwinjira mu bihe byo kugaragazwa. Tubandanye kuko hasi nshaka niho kwikora kwanyu, garuka inyuma gatoya, niho kwikora kwanyu kogira ikimazi, kwikora kwanyu kogira ikimazi. Mwani maja ico uzoburi kurakora kizogira ikimazi. Narakunze cyane Pastor Claude ariko aratubwira vendredi ati nimwabona ndiko ndagendera muri V8 ntumucyo uvuga ngo nagaragajwe ngo ni manifestation, ati kuko hari nabandi bariko barazigenderamo, ariko nimwabona hari ico ndiko ndakora gituma ubuzima bw'abandi bugaragazwa, aho muze muvuge ngo nagaragajwe. Narakunze cyane iryo jambo. Mu yandi majambo kugaragazwa kwacu harabacabona amazu, imiduga, ego ivyo navyo ni bimwe kumbura Imana ishobora kuguha vya kompanya kugaragazwa, ariko kugaragazwa nyakuri naho ugire no conscience muri wewe, naho umenye neza ngo ubuzima bwanje buriho kubw'abandi, ubuzima bwanje buriho kugira ngo abandi batabagwe, abandi bashaka kumererwa neza ataco nkose, naho umenye neza ko hano muri nosi uri umuvyeyi Imana yatanze, abuza kuvyara agakiza, abuza kuvyara amahoro, abuza kuvyara umutekano, abuza kuvyara ubugorosho, abuza kuvyara ubutungane, abuza kuvyara umunezero, abuza kuvyara ivyizigiro, abivyarira abantu bari tutotuhiwe. Ico nico cyitwa kugaragazwa. Yesu yavuze ngo twari tumeze nk'abagore bakuriwe bageze kuvyara, ngo mugabo ntabwo twavyaye, ngo
iravuga isingo cyo kuvyara umwana twavyaye umuyaga ngo ntawo kuba mu isi twazanye. Iryo jambo ndarikunda, ntawo kuba mu isi twazanye. What does it mean? Birasobanuye iki kutaza n'uwo kuba mu isi? Naho utagira umuntu akizwa ku bwawe, naho atabaho umuntu amenya Imana ku bwawe, kutaza n'umuntu mu isi no kubura umuntu yirata Imana ku bwawe. Uyu munsi mbabwire uku kwese nivyo nikusigaje iminsi myinshi, mugabo ntitukuvemo tutariko turimva, tutariko turirimbura, tutariko turiyinjiramo, twibaza imbere igiki turiko mbabwire, iyo umunyu ushize uburyohe bawuterera hanze, hanyuma abantu bakaza bakawukandagira ko nta gaciro bufise. Iyo nimba ari imbugita, nimba ari kiko, nimba ari furusheti imaze kugwa ingese, nivuga ngo ntirikirakora, kuko irikirakora ishaka kugwa ingese, barakubaza ati muracayikoresha tuyite. Iyo ikintu kitagira akamaro, n'isi iramenya ko ico kintu ata akamaro gifise, igaheza ikagisuzugura. Rimwe na rimwe ngoma nishuri kibazo abantu bamwe bamwe muri kiro kimanza, rimwe na rimwe hari igihisi dusuzugura kubera ko ataco turiko turamara, tubinguriza murongo. Muzi impamvu hari ibihugu genda ishengero rigifisa agaciro, umuntu avuze ngo ndi pasteur, bavuga uyu muntu pastori, bakamubaha kubera iryo zina gusa. Nagiye muri Kenya igihe kimwe, n'ubwo twari muri 2015 na 2016, ihoteli narashikiyemo yari muri centre ville, hanyuma umudamu yari kuri reception, hanyuma arambwira ngo nguri kurondera iki. Ndabona no yahandi juste nari umuntu ari ndindiriye, anyitegereje tangura kundraga. Mutumulembo iryo jambo ntarinyo narinze, narimenye uwo munsi cyanabaza kameme naho ari igihe ufise mwe mwera wumva iyo biriko biraja, mumatangura kumbwira ngo twende chumbani. Kugiriye sasa unataka mtu wa nini? Cyangwa numvirize rero nazi ko ndamwikuye, ndamwe numviriza je mu pastori ngo asante sana, gure tugende. Nacho bikubwiye ko ndakubiye ko ni pastori. Atarambira ngo ngaho umuntu ari mu pastori ni kimwe ni langage code, abakubwiye ngo ndashobora gusambana, ndashobora kwiba, ndashobora gukora vyose, mugabo sishaka kubigaragaza. Narababaye kuvuga ngo uri pastor ntibice bimukanga, hata abavuga ko ari abapastori ngaha reka ati nibo bafimasoni ba mbere, nibo bantu bakoresha ibintu vy'ibiheko, nizo mboregwa, nibo basambanye. To mvuze gutya yaciye abona babana, cyangwa nti sino mu pastor wo muri Kenya, ndo mu pastor wo mu Burundi. Muma tangura kuganira, arambwira ati ingene ubuzima buzimvye ngaha, kubona shaka kumu evangelize. Arambwira ati jewe sambanye, nkazana amafaranga muhira, umugabo ntaciye mubwiye. Candaraba kuri iyo hoteli narimwo hariho tarife yo mu maraya, umumaraya yari 1400 y'amashiringi y'amakenya. 1400 sa amafaranga make. Asiranga ati none aka kazi ndiko ndakora nga komo umushahara. Ati umugabo arungi ku mugore wakamuri ati wewe gusuzane ayo kuri hinzu ibisigana ibisana naje yo ndi niyiki kuri ko ntazandi kumwe n'abantu. Tavuga iki gihugu carapfuwe. Reka ndangirize kuri aka kana. Siningene umuntu arishaka gutembera umuji wa Nairobi, ico gihe ryari ryambere ngiyeyo. Hamasanca hano sanga abamara yabafashe umuhungu bariko baramujegeza seriousement. Turahagara turabaza ngo atanilipa none uyu muntu ntiyigeze ariha. Baca baratubwira tofete suko vyabaye muri Kenya. Hari ahantu uca umukobwa gakorora impuzu, wihenze ukamuraba ayikoroye, ashavuga ati wandavye riniha. Rero uwo muhungu ndaza kubivuga mu mwanya, ayo maso yanyu mubwiza kuya disciplina. Hari umukozi w'Imana byashize turabaza kugumura n'umuntu ari yambaye nabi, hama kaguma araba uhantari, numva ni kwa yerekana muraba. Umukozi w'Imana uri kugumura bari ngo ari muri sha yanje, ari muri sha yawe ngo ara amaso yanje ari nimba uhaguruka ukagenda cyangwa ukaraba hejuru cyangwa ugasohoka. Aya maso yatubiza kuya discipline, ndaza kubivuga mu mwanya wankundira.
uyu muntu nta kintu yazize kuba atibuye impuzu araraba. Hari umuntu aciye yibaza ati none yaba nandi nari muri Kenya mba maze kuriha kangahe? Nta kindi yari karakubitirwa yanse kuriha yaravye. Tugiye kwica imibiri yacu. Amen. Tugiye kwica imibiri yacu. Mugaca mbwira abamama n'abakobwa muri nga nukuri rimwe na rimwe kandi muri abana b'Imana. Nukuri mumbabarire hari igihe mukora ibintu bikagaragaza ko atarukundo mugira. Biravuga ngo mwe mukomeye mu kwizera, mwihanganire abadakomeye mu kwizera. Urabizi ko mu nzu y'Imana hari abadakomeye mu kwizera. Hari umuntu yaje karagwana masturbation, hari umuntu yaje karagwana ubushakanye muri we bwaduze. Mugabo gacuza wambaye impuzu yerekana ibihimba bimwe by'umubiri wawe. Nukuri nta rukundo na gatoya. Mbwira abantu bambara amamini nta rukundo mugira. Mbwira abantu bambara impuzu zitwa ngo ziri sexy nta rukundo mugira, muri ko muraba abakomisiyoneri ba Satani kandi namwe azobahemba kuko mwamukoreye. Nukuri ambara impuzu zikwiye. Yiswa ngo dufise muhemuye wavuye muhira. Muhemuye akwemera ko wambara iyo mpuzu. Ndakekeranya ko muhemuye ukimwumva. Ko muhemuye Imana iyo yavuze kenshi ukaguma uri kuramuzivya. Muhemuye no mu gentleman n'umuntu w'umukwaneza. Arakubwira ngo sinzo kwama ndikunda nyinyurana nawe. Haragera igihe akihorera kucoma ngo cyo ngo ndabikoze ngo numva ngo ndamahoro. Sukara amahoro wumva amahoro. Ahubwo nuko muhemuye Imana yarazimye nakivuga yarumiwe. Uwo mukwereka mu muhemu yifashe gutya yarumiwe. Uyu muntu arumva amajambo yumva muri CG, arumva ubugingo busaguse misi yose akaguma cyari ibintu ntumva. Nukuri uyu musi turasenga abafise ivyiyumviro, abafise imitima iri impermeable urumva ni permeta kamazi yinjira. Uyu musi nukuri Imana yitobore basa hagiye na makeya basa jojotera indani. Amen. Vuza abahungu n'abagabo gusa. Ndashaka abamama n'abakobwa muri kino kibanza numva amen yanyu. Nukuri oya. None twebwe muratumara amazi. Vyiswa ngo turabarongozi bayo. Imana nayo yabarimi. Imana nayo yabona ugukorera Imana. Uravyumva ministeri ikomeye imbere yiwawe. Iyo nayo ikubona gute irababara. Mwabahungu muratsitaza abantu. Hamwe muzigo namwe sindabavuga. Muratsitaza abantu. Mugira ivyitwa bikavyo. Murakavya. Uyu musi yobega umuhungu yobega umukobwa. Umukobwa aratoboye amatwi n'amazuru n'umuhungu aratoboye amatwi n'amazuru. Mumbabare na diaspora bariko baranyumviriza. Ubu rero umuntu avuye hanze icerekana kaje avuye hanze ari mu vacances. Nukaza yatoboje. Ivyo binyereka dogre ya spiritualite mu buzima bwawe. Binyereka ko inyuma y'ukuza mu mahanga niwabandanije mu muhemu ko vyari biri. Nico gituma warashitse mu mahanga araguhindura. Hari igituma babikora nuko ase programa ya homosexuality babwirizwa kupromotinga no gupusa bagahera ku tuntu duto ibijanye n'amahereni, ibijanye n'ibintu homengo nibisanzwe impuzu uravye mutamenya n'umuhungu canke n'umukobwa bo barazi agenda bariko barazi programa ariko barakorerako. Ariko nawe wobuzi programa izo rifise, wobuzi programa hemu yera afise, wobuzi vy'Imana itegura kugukoresha muri buno bugingo. Apotre no orosa gatoereka ibintu vy'insinga nituri muri kagakiza ka 1960 nakubabwira ko kari agakiza niko karagakiza, kari agakiza kabwira abantu gupfa kuri bo niko karagakiza, kari agakiza kabwira abantu kwitandukanya n'icyaha niko karagakiza. Tudashoboye gutanga imibiri yacu ntibikunda ko dukorera Imana, ntibikunda ko duhishurwa, ntibikunda ko twisigizwa n'Imana amabanga akomeye mu bwami bwayo. Uvyizera numva meni ya muri kino kibanza. Umwanya umunsi ufata kuvyo umubiri so umwanya ufata kuvyo kwentretena imhemu yawe. Ori uwo mubiri n'inzu ihera isaza, ariko imhemu yawe isaza nizobona Imana, nizosanganira umwami wawe. Imana ibashoboze kandi yongere dushoboze turobanura ivyingira kimazi mu vy'imbura kimazi. Cyo uyu munsi daimon nawe umviriza ngo umwana ngo mu izina rya Yesu kubira ati wowe urinde ubivuze.
kari umukizwa ageze ahantu ikirere carahinduka, aho uri ikirere kirahinduka, abantu barifuza kumenya Imana wamenye. Agakiza ka kera niko karagakiza. Kandi mbabwira ikintu kimwe, muzi ibihugu biriko biratera imbere atamana bigira, si tous les pays asiatiques hariya, Ubushinwa hehe za Japozande, bafise urufatiro umuntu wese abiza kubakirako. Yatangaye umunsi umwe mvugaye n'umuntu ari mu Bushinwa, aravuga ngo ngaha umuhunga bwiye umukobwa akazomutwara, bagatangura procedure, hanyuma agaca bivamo ngo yabonye undi mukobwa kumbura mu rutu bwiza canke amuruta ubwenge n'amashuri n'ibindi, yari yaramaze kumusezeranya akazomutwara, ngo afungwa imyaka 25 co kimwe n'umuntu yafashe umwana mutoya ku nguvu. Umviriza aho hantu mbabwira ibijyana na spiritualité, tuzora umwanya kubivuga. Ndabona ndabwiye ngo abo bari spirituel kuruta abana b'Imana benshi muri kino gihe, kuko baraticaye cyo valeur. Hariya la fois passée utwara état major y'Ubushinwa yari yiyahuye kubera iki? Yari yariye ruswa, yari igiturire, hama biramenyekana. Hakorera bazoza kumuvuga ko abatukishije igihugu yemeye kwiyaka ubuzima, kuko nta kubaho yakorera isoni igihugu naho yabafunzwe, nta merita kubaho. Barabizi abwiza kucafa, ati igihugu nikizire jewe, ariko jewe reka mfe kuko ni jewe nabikoze. Iyumvira umuntu ashobora gupfa akitangira igihugu. Bafise amavaleur bubakiyeko, kandi ayo mavaleur munyimenda bababwire vy'ukuri nta muntu umva afise valeur, nta valeur uzokumva z'ibintu bibi biri contre y'ijambo ry'Imana rivuga. Mugabo twe tuvuga ivy'ijambo ry'Imana rivuga vyinshi, mbwa tukibagira aya ma principes z'imfunguzo zikomeza amahera ritakomeye mu vy'imhemu, tukaca tunanirwa. Uyundi ntari karasenga mugabo agakora ivyo wewe usenga utari kurakora, kora ko wowe urasenga mugabo hari ivyo ukora, undi nawe ntasenga hari ivyo adakora. Nivyo ntibazoja mu ijuru, ko kuja mu ijuru nuko bizera umwami Yesu. Mugabo hano muri buno bugingo bazoganza bazoshika mu bikomeye, ariko natwe turabami n'abaherezi vya wapi aho vy'ukuravya ubuzima bw'iwawe uruko aho ubuzima bw'umwami. Halo mutanga imibiri yanyu no kwikura kwanyu, reka twavanze. Hey, bashavuga ikintu gikomeye, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Hari ivy'iki gihe, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Izo mbuga z'iki gihe nimuzije ko muvise mission ko influence, ntimushushanywe n'ivy'iki gihe. Nta musirikare wa Kristo yitwara kivy'ubugingo azohimbara wa mwandiki ubuzirikare. Wewe kuri Snapchat so kuyerekana gusa. Genda kuko nivyo hari abantu bariyo. Utanga ubuzima hari ahantu. Ntazobora numwe kumbure muhurirayo avayo. Numva meni yanyu muri kino kibanza. Nimugashanywe n'ivy'iki gihe. Hari ivy'iki gihe, ariko twe birivuze ngo ntitukishanywe navyo. Mwana majambo tuba abantu b'ubwenge. Nimushanywe n'ivy'iki gihe yamara. Mabwire kero kiyo. La fois passée nariko ndavuga n'umuntu arambwira ngo abagenzi banje amazi imisi bantuka, ngo ariko vraiment ngo twari tuzi kufisa ubwenge ubuyize, twari tuzi ko umu intellectuel. None ivyo bayikubwira kubera iki? Ngo ariko barambwira ati nta mu intellectuel, nta mugabo muri kino gihe yiyubaha mu bwenge bwiwe, yiyubaha ku mufuko wiwe no kuri konte yiwe, agira umugore umwe. Ivyo ni vy'iki gihe. Iyo turiko turabuza kuja muri ubwo bubare, suko munyumvirize neza tuba dushaka kubugara no kwabuza kunezerwa, nuko tuzi mhemu muja gukurayo. Uhura n'uwo muntu yagucumita iryo jambo, kumbe satani yarisize amavuta ari herekesheje imhemu. Wagerana ugatangura kwimvira teganane, satani gatazana uravyumva kano ka urumva munyuma amaso yawe agatangura ati none burya none hajya bijya bayivuze kubera iki? Waza kurabukiro turuva. Urazi iyo ikinyoma kivuzwe cyane, kikavugwa cyane, kikavugwa n'abantu benshi cyane, haragera ahantu cyacika ukuri, mugabo siko kuri. Uko ndaza kubivuga mu hasi nikumanza kubinkundira. Uko bakubombarde nico gituma ayo matwi yawe n'ayo maso yawe ntuyajana hariho hose.
ndakubwira connection iri hagati y'ama 5 sens y'umubiri wawe mbwa iyo nza kongera ko yindi badakunze kuvuga bifitaniye n'imhemu yiwawe. Hari igihe ivy'amaso akwereka bishobora kuba connected n'imhemu yiwawe vyinjiza imhemu mu mhemu yawe. Ese muri ko murava muri kiro kibanza cyangwa mu buzima bwawe uko ubishaka. Nico gituma hano bari kavuga ngo mutange imibiri yanyu. Umubiri no barakuba ikimazi, nta connection y'imhemu n'umubiri, hazoba connection y'imhemu na mhemu yera gusa. Haleluya. Muri ko muranyumva? Nta connection bwizwa kuba y'ivy'umubiri n'ivy'imhemu. Uwo mubiri wawe ndiza kubivuga mu mwanya. Nta connection byabiza gufatanije n'ikintu na kimwe kuvyerekana imhemu yiwawe. Cyo gituma Paul avuga ati tanga imibiri yanyu. Nimwamara kuyitanga ahatsagara bakavuga ngo ntimungashanywe n'ivyike. Umubiri wawe wamara kubika imazi ntuzoshushanywa n'ivyike gihe. Baza kubwira ati umugabo yiyubaha muri kino gihe umunyabwenge yiyemera ku mufuko wiwe akomeye ntagira umugore umwe, agira umugore umwe n'utundi pembeni. Wacu mumbwira ati abo n'abagabo b'ibipfu. Umugabo yiyubaha, umugabo azubwenge atinya icaha n'igisa naco, yubaha Imana, yubaha umugore wiwe n'abana be. Urazi ko ari ivyo mukora biza gukwegera abanyu. Iyo uza kumenya umusaza kubimenya, iyo uza kuba wowe bimenye neza, womenye neza ko wowe nyene ubwawe uri kurimbira icobo abana ba. Nagiye gusanga n'abateroriste wibaza ngo nta mitima bagira. Iyo bavuze umugore we cyangwa umwana wiwe umutima wuranyiganyiga. Sora ngo umuntu wese ku mwana cyangwa ku mugore harabi ivyimuka bikava ku mugore bikaja ku mwana. Ati gitwara umugore ntacu nzorongora uwumye. Mugabo umwana nico naco n'ikibazo. Nico naco n'ikibazo. Umwana ashobora kuramplasa umugore cyangwa umugabo. Kuko umugabo cyangwa umugore ni wewe nyene. Kubera benshi bafise ibikomere, eka jewe nashaka gende ngumana abana. Yo abo bana nabo nyene ntuzobagumana. Barafise yo bariko baraje abana basabye indari wawe. Murabaza mama bamwe barafise abana benshi. Wagenda ukumva he baranyagara. Uyu munsi ugiye ugasanga nta ninyoni. Nakarihe yararongo, nakarihe yararongo, nakarihe yaragiye ha, nakarihe ari muri antena. Kabundi barabashitse kuri ugo rugezo. Embabwire muri rishengero nzoka bandika ndababwira. Urukundo rwa mbere ntubwiriza gukunda abana birenze gukunda umugabo wacu nk'umugore wawe. Yaragukomerekeje yaragize ibiki genda ubitunganye ku Mana. Umugabo Imana yaguhaye n'ubuzima bwawe n'uwawe ni wewe nyene. Birivuga ngo ntibazo bakibaye babiri bazobaye umuntu umwe nubwo bimeze nabi urya ni wewe nyene. It's yourself. Reka guhungira mu bana. Reka guhungira mu bana. Abahungira mu bana hari bitameze. Reka guhungira mu bana. Hungira ku mugabo wawe, hungira ku mugore wawe. Aba bafise bien sûr. Ko cyo ngo abana baranduhura. Nimburuhugwa n'abana utarugwa n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Nabo bana ntibakuruhura. Nivyo ifata kibanza. Nivyo kuyifashisha. Iyo ni morphine. Nikuyeho umubabaro. Irakwibagije umubabaro. Turacakundana. Turacakundana. Ari tubiza kurokadira neza mu nzu y'Imana. Reka nigaruke. Yamara muhinduke gose. Bariko vuga guhinduka ini processus. Canke ni ingezo z'ubugorozi ikintu ntanguye mvuga. Ubwa mbere na mbere mumenye neza ivy'Imana igomba. Bene data. Spirituality escalier yayo yambere canke fondation yayo nukumenya ivy'Imana igomba. Ntuzoba umuntu w'imwemu kuko nuta umuntu w'imwemu. Biratubwira abantu imice itatu. Amen. Mu Bikorinto tuwaceko. Abikorinto ba mbere. Igice ca kabiri ku murongo wa 10 na tura ku murongo wa 14. Ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa niyemera ivyamwemba. Bavuze umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa mani majambo umuntu atagira muhemu Imana muri umuntu atarakizwa. Umuntu atararonka muhemu Imana. Bavuze ngo uyu ntiyemera ivyamwemba kuko ari ubufukuriwe kandi ko biri kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'imwemu. Umuntu atarakizwa ni watangura kumubwira ibijanye n'imwemu uravyumva ingene zitangwa ingene ati ivyo bintu ivyo mubikura he ivyo ntibibaho. Ni watangura kumubwira ibijanye n'ibicaniro ntazovyumva kuko ivyo vyitegerezwa mu buryo bw'imwemu. Next ku murongo wa 15.
ariko umuntu w'imhemu aba arakuvuga umuntu apana mu bice bitatu, umuntu w'uburyo butatu. Hari umuntu adakijijwe, hari umuntu amaze gukizwa mwakira umubebe mugakiza yatangwe processus y'ibijyanye n'ubugorotsi. Uyo nawe bibiri mwita umuntu ari charnel, n'umuntu agikwegwa n'ivy'umubiri, akiri karagwana intambara z'ivyo akora n'ivyo adakora. Mugabiri kivuga ngo hari umuntu w'imhemu. Umuntu w'imhemu rero ninde? Umuntu w'imhemu rivuze ngo asesa byose, acira urubanza byose. Umuntu w'imhemu hari utazomubonamo, umuntu w'imhemu hari amanyanga utazomubonamo, umuntu w'imhemu hari abantu utazomubona bariko gendana nabo bariko baratudika nawe. Umuntu w'imwe asesa vyose, ariko ubwiwe nawe ushobora kugira iki? Kumusesa. Birikere ko tuba abantu b'imhemu, bamenye ivyamhemu ivyari byo, bitegereza ibintu vy'imhemu uko biri, kandi bakamenya ati iki nico Imana ishaka. Rero iyo ubaye umuntu w'imhemu, icambere na mbere umenye ko hano dogra spiritualite itangura kudugira, umenye ivy'Imana igomba. Umunsi watanguye kwibaza iki kibazo, mbega burya ibi birahimbara Imana, mbega ibi nivyo Imana igomba. Umunsi watanguye kwibaza tubega burya Imana ishaka iki ku buzima bwanjye, mbega mbereye iki, nazi gukora iki hano muri ino si, kubera iki navutse, kubera iki ndi hano, kubera iki ndukundi, kubera iki nakijijwe. Umenye neza ko uzoburi mu nzira nziza yo gutangura kumenya amabanga yahishijwe benshi, uzobutangwe ku muntu w'imhemu. Chikituma Paul avuze mumaze gutanga imibiri yanyu mukayeka gusomwa n'ivyiki gihe ngo niho muzomenya ivy'Imana igomba ivyari vyo. Imana ikintu cyose ukirondera mu bugombe bw'Imana. Babwira ikintu kimwe, iyo umaze ku muntu w'imhemu hariho amasituation ugeramo utayajija nk'uko biri, mugabo yajija mu buryo bw'imhemu. Iyo situation ugeramo uvrisa naturellement imena parla nuko nyene wabikoze, mugabo uri umuntu w'imhemu, Imana akubwira ati ntubikore gutya. Haleluya. Biritubwira ko mu itongo rya Edeni hari ibiti bibiri, kimwe cyari igiti cy'ubugingo, ikindi birivuga ngo cyamenyekanisha iciza n'ikibi. Kubera iki iciza n'ikibi byari ku giti kimwe? Kubera ko atari igiti kimenyekanisha ikibi hakaba n'igiti kimenyekanisha iciza. Mugabo igiti kimenyekanisha igiti cyo kumenya ikibi n'iciza cyari igiti kimwe. Reka ndababwire nk'abantu b'imhemu, hari ibyo dushobora kwita kari bibi, mugabo Imana ivyita kari byiza. Akaro kari simple. Ingene Petero yari yarigishijwe kuva mu buto bwiwe nk'umuyuda, yakuriye mu idini ry'abayuda, yari yarigishijwe yuko hariho inyama z'ibikoko batabwiza gufungura. Nk'umuntu yatojejwe mu idini ry'abayuda, yarabizireze ko hari ibikoko atabwiza gufungura, kuko ku Mana byari ibihumanya, byari ibintu bitejejwe. Uko niko yari yaratoje, kandi niko byari umuntu yenze akabikora mu buryo Imana itamubwiyemo cyane atabikoze ku bw'imvo zo ku muntu w'imhemu, byaba ari icaha. Petero ajyana impantuze Acts chapitre 10 verset 14. Garuka inyuma gatoya je kwa kuri 9. Bukeye bwaho bakigenda hafi gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru kunzu gusenga. Yaragiye gusenga, yari spirituel hano. Hari nk'isaha 6. Umviriza, yumva arashonje, agomba kurya, bakibirondera amera nk'urota. 11. Abona ijuru ryugurutse maze hamanuka. Nabwiye igihe umuzobona ijambo ngo ijuru ryugurutse, iki kintu babagiye kuvuga ni kintu aba ari realite spirituelle kuri dogre yo hejuru, abantu bo mu mubiri canke abantu bakiri inzoya mu gakiza badashobora gutahura. Umviriza, ijuru ryugurutse maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runini rufashwe ku mitwe ine kija hasi. Harimo ubwoko bwose bw'ibigenza amaguru ane, nivuga ngo byari bikoko, nibikwega inda hasi vyose vyo kwisi, nibiguruka vyo mu kirere. Ugiye ugasoma mu bitabo bitanu Mose yanditse, Imana avuga ati iki ntimuzokige, ibigenda gutya bimeze gutya amakarakterisitike yavyo ntimuzobige, ibidafise imyanya hagati y'ibinono ntimuzobige nibi. Ivyo byose Imana yabimuzanira. Umviriza, haza ijwi. Kubera ki haje ijwi? Kandi hasanzwe hari ijwi ry'ivyanditswe muri we, rimubwira ati iki ni kizira, iki ni gikogwa, iki ni kiribwa. Kubera ki haje irindi ijwi? Ijwi ryari riri muri we, ryari ijwi riri biblique. Iri jwi ryaje ngaha ryari ijwi riri spirituel.
Mbabwire ibiri biblique tubitahura neza iyo mpemu w'Imana dufashije canke tubaye abantu bari spirituel. Bibiliya urashobora kuburi kwa isomo kazimira. Hari abantu bica abantu kubw'ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo. Hari abantu bakoresha ivyanditswe mu kwescroka abantu. Hari abantu bakoresha ivyanditswe mu gusambanya abantu. Bibiliya hari abantu benshi rikiragwisha, hari abantu benshi rikirakubita hasi kubera ko bayisoma batari spirituel, ata muco bafise. Bakayisomera mu mwijima bagakora ivyo mwijima. Pourtant biranditse. Yumvijwe marati va hasi Petero ubahage uje. Ni ndaramubwiye ntiyari Imana. Imana mubwiye ni Imana mubwiye normalement yabiza kuza kora ivyo Imana mubwiye. Mugabo raba nk'umuntu uravyumva yarazi kibi ari bibi, yarafite ya connaissance y'ikibi n'iciza kuri ca giti kimwe. Muga ntasoye kumenya mbega iki ni kibi iki ni ciza, kuko hari ivyo wita vyiza Imana ibona ko ari bibi, hari ivyo wita bibi Imana ibona ko ari vyiza. Hano Petero yabona ko ari bibi, muga Imana avuga ati ibi nivyo vyiza. Atoyaye mwami kuko ntigeze ndya ikizira cyangwa igihumanya. Uribaza Imana muga ati bagurye. Mungara ariko ararezona Imana nk'umuntu uravyumva, ariko arajya kuri cya giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Mungaba araba kino kintu aha rero sibijanye n'ikibi n'iciza, aha nibijanye n'ubuzima, nibijanye na cya giti c'ubugingo. Umvise Imana shimubwira iryo shuri risura kuza ubwira kabiri, amubwira ati ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. None baza ko Petero yari umusazi kugira vyite ko bihumanye, nuko nivyo yari yarigishwe kandi wari umugenzo wawe, kandi ibyo n'ijambo ry'Imana ryavuga. Mugabo kubera ko hari urundi rugezo rundi, hari dimension ni spirituelle Imana imushakamwo, irikira mubwira ukuri atamenyereye kumva kandi kuri dimension yo hejuru. Iramubwira ati nubwo uri kuravyita bibi, kuri jewe si bibi kuko uyu mwanya nivyo bishobora gutanga ubugingo. Ubugingo buriko buravugwa ngaha bwari ubugingo bwa Korneliyo nabo mu nzu yiwe bose. Kubizanye n'ivyo Petero yari yarabwiwe bimenyekanisha iciza n'ikibi, Korneliyo nabo mu nzu yiwe ntibari gukizwa. Muga kubijanye n'ivy'imwemu Imana ariko aramubwira nk'umuntu w'imwemu, Korneliyo n'umuryango wiwe bari bagiye gukizwa kandi bagiye gukoreshwa n'Imana bidasanzwe. Turi kumwe? Kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, ica mbere nivyo vyiza. Ariko nahari vyiza sigo rugezo rwa nyuma rwo kuba vyiza cyangwa ko gutungana. Mumenye ivy'Imana igomba, 1 nivyo vyiza, 2 bigira iki bishimwa, 3 bigize iki bitunganye. Uyu mwaka ni umwaka Imana igiye kubandanya itwigisha, ni umwaka Imana igiye kubandanya iduhingura kugira ngo dushike ku gutungana gose. Iyo umuntu amaze gutungana gose ntakene umuntu amubwira ngo ikintu ugikore, arafise ibimugera biri muri we bimubwira ati iki kintu wewe nobwirizwa kugikora. N'abantu bose mumviriza, n'abantu bose bariko baramurezona bitandukanye n'ivy'Imana igomba, arabwira tumviriza mwene ko mubibona mabwire mu vy'imwemu si majorité ifise raison. Ivyo siko bimeze. Twese turashobora kuba contre wewe, mugabo nimba wewe Imana iri puhu wewe twese turi wrong, twese ntituri mukuri. Ibijanye n'ivy'imwemu c'est pas la majorité, si bijanye n'ubwinshi bw'abantu bukora ivyo ni mwisi uravyumva. Ivyo abantu benshi bashigikiye nivyo isi genderako, ariko ku Mana ivy'Imana ikeneye ishigikiye nata undi muntu wundi yobishaka umutima nivyo vy'ukuri kandi nivyo bizokwama igihe cyose. Muriko muranyumva? Nico gituma ngasangaruka nkakubwira ngo urazi gituma rimwe na rimwe hari ibyo utakoze kandi byari kuba ibintu bikomeye byo gushikanye kubikomeye, ni kubera ko wabaye umuntu mu mubiri wumviriza abantu. Hari abantu badushuka, abantu barashutse Pilato, abantu baramuhenze ngo kubw'amazwi Pilato araremegwa, we ntacaye abona kuri Yesu, mugabo araseda aramutanga kandi avuze ngo ntacanda mubonyeko. Abo n'abantu babalashe, abo s'abantu babahize bashika mu bikomeye. Ariko abantu babahize bameze nka Yesu wana Karibu, bari babiri muri 10 bari opoza bavuga abandi bababwiye ibi, ariko natwe tuvuga ibi. Nimba Imana ihimbawe kuduha kijya gihugu, nakizobuza ko tugitsora kw'intambara tukagitsinda tukacegukira.
Yosuwa 14 verset 12. Emabwira ikintu kimwe. Yosuwa ageze aha nawe nyene natanguye gukura, yari atanguye kuba faible. Bari bamaze gukora ibintu bikomeye. Mose yari yapfuye, Caleb yari umugenzi wiwe, babanye mu bihe bitoroshe, baza gutata igihugu. Harageze ahantu ishamvu yari isigaye. Yari shamvu Yosuwa yitegereje abona ko Caleb adashobora kuyegukira, kuko kuyegukira egare kagira iki ashora intambara akahatora ku nguvu akagwanira hama kaposeda. Yosuwa yitegereje iby'umubiri. Imana iturinde uyu mubiri. Nabye uyu mubiri ushaka kutwemera ko duhishurwa na gatoya, tutemeye kubushira munsi yo kuganzwa na mwemu. Umuzome imyaka iragiye eraba uravyumva, none wobona bizoja hehe, none ukuntu imyaka ija hehe? Imyaka ku muntu w'imwemu nibiharuro bisanzwe. Ku muntu w'umubiri ibiharuro birafite icyo bikivuze, kuko niyamara nimba ari umukobwa agire imyaka 45 cyangwa n'umugore akashikana 45 azotangura gucika intege ko hama probability yo kuronka umwana ari makeya. Mugabo niya umuntu w'imwemu azomenya ngo igitigira Imana ihamrura ko menopause ni kuva kuri 90 ntabwo ari kuri 45. Muriko muranyumva? Yosuwa yitegereje Caleb aravuga ati rishari ya shamvu abantu honyine babakuni nibigatanya ntagifise inkomezi, arashaje afise imyaka 85. Siningene bizogenda mugabo ashaka kubitahura tuzokwiyeskwiza. Mbwa Caleb aramubwira ati listen, sindabikwemerera. Umuntu w'imhema arankama excuse. Umuntu w'imhema iyo bitagenze neza ntaca afata igipawo ngo abite ku bandi. Ni naka yatumye nanirwa, ni naka yatumye ntsindwa, ni naka uwo se umuntu w'imhema. Umuntu w'imhema avuga ati nimba bitagenze neza kumbura hico ntamenye Imana ikirangisha. Nelson Mandela yavuze ngo nta munsi numwe nigera nanirwa, swat ndiga canke ngatsinda. Hari umuntu hekava muri kiro kibanza, iyo abantu babona ko nagize shake I'm learning, ariko iyo shobaye kubikora ndabikora nyeri. Sinigira ngose nakonesha mu kintu na kimwe iyo bigaragaye nk'ibitagenze neza nize, iyo byagenze neza niko byategezwa kugenda. None rero numpe uriya musozi uni Caleb, ariko Yosuwa uribagiye iyo twabanyemo, uribagiye ingene twatase kijya gihugu, kandi uribagiye ijambo Mose yambwiye kandi wewe waravyumva. Yaravuze kuri ya shamvu rizo bishamvu giwanje. Muga Yosuwa yitegere niki cyatuma Yosuwa atarimuha, yarinze kuri saba. Nuko Yosuwa yitegereje Caleb yarabona ko arakuze imyaka 85. Aravuga ati kandi abariyo barakomeye kumurusha inkomezi. Kumuhari ahantu ndamukunda, umva mbwa yaragiye mu mubiri. Nzoba ndamushutse, nzoba ndamugambaniye, kuko azogena ntazo bashobora bari abantu, azofirayo. Aravuga ati reka basafuma reka kuronka rya shamvu, mugabo kame maguma ari muzima. Mugabo ntiyarazi imhemu yari muri Caleb yariyo. Caleb yari umuntu ari spirituel. Ambwa ati none rero numpe uriya musozi uhoraho yavuze wa Musa, igihe wumvise ko arahaba naki kandi ko bafise ibisagara binini bizitijwe inzitiro z'amawe. Ibi cyose ni ibintu byereka Yosuwa ko Caleb kigisagara, Caleb irishamvu, Caleb umusozi atoshobora kushobora, atoshobora kwegukira. Ibi byose ari Caleb imera ngaha. Mbwe mabwire ikintu kimwe, uburyo bwiza bwo gutsinda ubwoba no kugwanya ubwoba. Ndasubiramo, uburyo bwiza bwo kunesha ubwoba, gwanya ubwoba. Kandi ubwoba mu kubugwanya ugwana kijya kintu nyene gisanzwe guteye ubwoba. Ese muriko muranyumva? Iyo Meshaka Abdenego na Shadrach baza gutinya itanure, bari gushaka kugera ahantu bakaderibera ati kandi Imana irabibona vraiment ko ni kugira tubandanye tuyikorera, ni kugira ngo tubandanye tubaho. Uravyumva? Reka twemere dukore ivyo umwami reka tubwire. Mugabo baravuze umwami ababwiye ati none muribaza ko iyo Mana yanyu ishobora kubakiza amaboko yanje? Hari icyo atarazi. Ntiyarazi ko aba bantu ari kari adressa ko ari abantu bimwemu. Ntiyarazi ko abantu ari karabwira ari abantu atari abantu gusa babwiwe Imana, ariko ari abantu baviva Imana, ari abantu babaha Imana, hari kubahumva ivy'Imana no kubaha ivy'Imana. Uyu mwaka n'umwaka utumva ivy'Imana ari kubaha ivy'Imana. Nari narumvishije ivyawe ugutwi, none uyu munsi amaso yanje aragize iki arakwi. Reka bireke ivy'amatwi ariko bibe impamo bicika ubuzima bwa ubitambukiremwo. Iki cyo Paul yandika
isengero ry'abanyefeso turi ivyaremwe vyo muri Kristo Yesu twaremewe ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye ryari kera ngo uyu munsi tugira iki tubigenderemwo uyu munsi ubuzima bwacu buhamagarirwa kugendera mu bikorwa vyiza Imana yaduteguriye ryari kera. Walk on it, gendera muri vyo. Hey, gwanya ubwoba bwawe. Hamwe tumiriza naho Imana itodukiza abari baje gukubita hasi ubwoba kuko ubwoba umwami yibaza ko baza kugira n'ubwoba bw'uko Imana adashobora kugira ike kubakiza iryo tanure mugabo nabaca bagwanya ico nyene baca bagwanya umuhemu nyene y'ubwoba bakonfront iryo jambo nyene ati naho itodukiza ari ukuri kugora kumva mugabo kandi kuvura kandi gukiza kene ufata n'Imana ubwete Imana kumbura ico ntaramenya mugabo naho vyose vyo bari ibi kumbura ubugombe bwawe ushaka kwemera gukenyera aho hantu hageze urabohoka so turabohoka mu kuvyakira cyangwa ukabohoka aho Imana igati uyu muntu ndashaka kumwizigira cyangwa ndashaka kumukora ico nashaka isho nako ndamwigisha yarimenye ni avance hari abantu bagomba ariko baradubura kubera ko bataramenya kareba avuga ati umbiriza ivy'Imana avuze kijya kandi waravyumvise abanaki kandi ko bafise ibisagara binini bizitije inzitiro z'amabuye kumbure uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nkuko yambariye tubandaye ubu ni Kareba ariko ababwira Yosuwa none maze Yosuwa ahezagira Kareba mwene Yefune amuha Heburoni kuja we yarakeneye gusa umuhezagiro w'umurongozi umuhezagiro w'umuvyeyi wiwe nta kindi ibisigaye uhora kubana nanje raba kino kintu maze Yosuwa ahezagira Kareba mwene Yefune amuha Heburoni kwishamvu next nuko Heburoni hacika ishamvu ya Kareba mwene Yefune umukenizi na bugingo n'ubu kuko yakurikiye uhoraho Imana y'Abisirayeli muri bingahe muri vyose ntushaka gukurikira Imana muri vyose utazi vyigomba ntabwiye aha niho bihera